twagerageje kurondera ibisigarira by'abo banyeshure ariko ntacuratora uretse ibisigarira by'umuntu umwe byatowe ahanyene muza kubona hubatswe kijya cibutso mwaciye ko muri ko muraza ngaha. Mu matohoza tumaze kugira twasanze hari abo batawe muri Rusizi uretse 12 bafubanwe iteka n'ubushikiranganji bw'indero. Abo nabo nibiziga byatowe bumaze guca kuko abandi bose basehwa n'imodoka z'ikijandarume. Hano mu kigo cyo kumutanga umugwi Sever ushinzwe gutohoza ukuri no kunwanisha abarundi umaze gufurura ibinogo bishika 14 bari baturangiye ariko nta bisigarira by'abanyeshure bishwe twahatoye. Harabavuga ko abo banyeshuri batawe mu ishamba rya Rukoko, turacabitohoza. Abandi bati batawe muri Rusizi kuko hari abantu babonye imivyimba ireremba mu kiyaga ca Tanganyika igihe ubwo bwicanyi bwari bwaraye bubaye. Hariho abanyeshure bapfiriye ngaha muri kaminuza n'abatwawe n'imiduga y'ikijandarume bakomeretse canke ari biruruma. Kuri ivyo byose amatohoza ari mu gusevera arabandanya kuko hano i Bujumbura abafise amakuru y'ivyo bazi baracungana. Umugwi Sever ntiwagarukiye aho, warakoranye n'abarongoye kaminuza y'u Burundi kugira umenye abanyeshure bishwe. Twaratohoje hano i Bujumbura twongera turashika Igitega mu kigo c'abanyeshure Izege, twarahashitse twaragiye gukorera n'ikiriri. Turakengurukiye cane abarongoye kaminuza y'u Burundi ingene batwakiriye n'ingene twakoranye. Uyu munsi uri hejuru umugwi Sever uramaze kumenya abanyeshuri bashika 109 bagandaguwe aha ku Mutangi Bujumbura n'Izege mu ntara ya Gitega. Ariko rero nituraheza gutohoza neza ngo tumenye abanyeshuri bose bagandaguwe. Ivyo bitigiri mufate ko ari ifata kibanza. Muri 109 tumaze kumenya hariho abarenga 90 bagandaguriwe mu bigo bya kaminuza. Ntanga karorero benshi bagarutse ko harimo uwitwa Ndayisaba Alexis benshi bibuka, Rurimuziko Gordien benshi bibuka, Bavakure Joseph benshi bibuka, Ndikumukiza Dieudonné n'abandi. Utwo n'uturorero gusa, tutibagiye n'umurezi Ruzeza Stanislas yari cegera c'umuyobozi wa kaminuza yagandaguriwe mu biro yakoreramwo. Aha rero muca mubona ko biteye agahinda ndetse birenze ubwenge aho abaregwa bagandagura ujejwe indero yabo. Ivyo ni nko kwica uwakwibarutse. Tugiye kuganira na kaminuza kugira ivyo biro yakoreramwo bijemwo isanamu yiwe byongere bimwitirigwe n'ivyabashoboka. Mu gutegurira hamwe igikorwa nk'iki mwerekanye ko ivyabaye mwese mu bitera ivyatsi ku mugaragaro kandi mwifatanije n'imiryango y'abahaburiye ababo. Ku izina rya leta y'u Burundi no ku izina ryanje nyene mboneyeho akanya ko gukengurukira no gutera intege abarongoye kaminuza y'u Burundi
kuri iyi ntumbero bihaye, intumbero yananiye benshi mu barongozi bagiye barabisikanya muri iyi kaminuza yo gufata mu minwe kahise kabi kaminuza y'u Burundi yaciyemwo, gutyo bakihatira kwama bakiyibutsa bahana akaryo ababahaburiye, eka nabo bose bakunda ubwoko bw'abantu kwama bibuka ko kwica umuntu umuhora uko yavutse ari akabi kabishe gakwiye gutuzwa ku isi yose. Turashimiye kandi amashyirahamwe yigenga nka AMEPECI gira ubuntu na Zirikana ube agakwego 1995 yoyo kuva kera yamye yitaho ico kibazo, n'ubu akaba yaje kwifatanya na kaminuza y'u Burundi muri iki gikorwa. Twokwibagira n'umugwi ujejwe kumenya ukuri no kurekuranira severe, uwo atako utagira kugira ukuri ku byabaye muri kaminuza y'u Burundi, eka mbere no hirya no hino mu gihugu kumenyekane. Mboneyeho n'akaryo ko gukebura kugwaruka rwose na cane cane ururi muri za kaminuza ko bomenya ko kazoza k'igihugu cacu kari mu minwe yabo. Bareke rero gucanamwo, kuko nakare basokuru barayamaze ngo intambara y'ibihori inezereza ibisiga. Banyakubahwa mwese, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye. Umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi yibukije yuko kwibuka no kubaka icibutso kubitavye Imana mu buryo nk'ubwo bw'aba banyeshure twibuka uyu munsi atari ukuzura kaboze, ahubwo bituma urunganwe rw'ubu abuzukuru n'abuzukuruza bamenya ivyabaye, bikababera ikigwa kugira ngo iryo bara ntirizosubire kugwa muri kaminuza no mu gihugu cacu. Mbere no ukongera ko yuko bizonafasha mu kwandika neza kahise k'iyi kaminuza, eka mbere n'ak'igihugu cacu. Murumva rero ko icibutso no kwibuka ari umugozi utwungira ubumwe mu butandukane bwacu. Muragifata neza rero, ntimugire ngo ivy'ico cibutso biheze uyu munsi, kuko uruvyaro rwacu rukeneye kuzokibona uko kiri kugira ngo kibabere ikigwa n'urumuri rumurikira abarundi bose. Twashaka gusaba kandi ubuyobozi bwa kaminuza ko zijya siguro za kijya cibutso batubwiye zokwandikwa kandi zikabikwa hadata, kugira ngo ntihagire abazohava bagiha iyindi siguro atariyo kunwanisha abene Burundi. Naco gituma leta y'u Burundi ishigikiye cyane ibikorwa vy'umugwi severe kugira ukuri kumenyekane ku bwicanyi bwabaye muri kaminuza y'u Burundi no mu gihugu cose. Gutyo tuzoba twubakiye ku rutare rw'intamenwa, tukaba dusaba uwo mugwi usanzwe mu byo ujejwe harimwo ukuri no kurekuriranira ko ubandanya uba hafi kuruta iyi kaminuza, ukanabashigikira muri urwo rugamba rwo kumenya ukuri kucinyegeje ku byabaye. Leta y'u Burundi irashigikiye kandi igikorwa ubutungane bwatanguye kugira ngo abakoze iryo bara bamenyekane kandi bahanwe hisunzwe amategeko. Nk'uko umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi yabivuze, eka mbere
uwaserukiye zirikana akabigarukako, urongoye mu Gwisevere akabisubira, nanje ndagomba ndabigarukeko. Imyaka 25 si myinshi, ivyabona vy'ivyabaye vyoboneka kandi twizera neza ko bihari. Nibikore mu kwaha bikize icaha. Turabasaba uwo wese yifuza ko ukuri gutsinda ikinyoma, ineza igatsinda inabi, ko yosokoroka akavuga ivyo yabonye bigakorerwako. Abanyeshure nabo tubasavye gufatana mu nda, bime amatwi basesa nkuyoze, kuko iyo bahejeje kubasuka muri ubwo bwicanyi ico bapfana kiba giheze.